ndumva twagumana nitwovana ni wewe sweet my lover. You my banana sweet hanana usange kumuhana ni wewe nkunda numva twobana my honey forever nitwovana niwe mukundwa. Turabaye mwaramutse namwiriwe bakunzi b'ibiganiro by'Ikimamara TV, Ikimamara ubuki, ibinyagu na bya bindi byose mukunda biryoshe biva mu buki nahandi muzobisanga atari mu Kimamara. Ushobora kwibaza ati mbega uno munsi batuzaniye no tubazaniye umuririmbyi berewe cyane, umuravye urabona ko afise amafaranga ikwafe, aneshashira kwibaza ati mbega basha yimweshereje hehe. Nimubimbaze abaca babikenya mucamuza mu Kimamara kugira ngo mushobore kumenya nihe salon coiffure imwa neza cyangwa ni hehe bashobora kwambika umuntu akabegwa. Uno munsi Ikimamara TV dufite umutumire Ali Chic aberewe cyane, amwenyura neza amace mwibaza ati mbega abahungu baramwenyura. Nimubimbaze navyo nyene muraja kubimubaza. Sinzi ko ari umushinga ntahe, sinzi ko ari umusore, sinda namuvugire. Reka tumuhe ikaze kuri micro za Ikimamara TV kugira ngo atwibwire namwebwe abanywanyi bacu ariko muradukurikira namwe mushobora kumenya mbega ninde. Ikaze cyane. Murakoze, umeze neza. Banyitwa Imanti Boy, nkabamva imuyinga, nkaba nkorera i Bujumbura ubu bikorwa byanje by'umuziki. Kone babwiye Imanti ariko arakora ibikorwa bye by'umuziki i Bujumbura. Mbe Imanti nko ku bantu batakuzi bashobora kuca bibaza ati mbega Imanti ni giki, kubera iki Ikimamara TV imuzanye, ni giki kugira ngo iki coba gitekeye muri wewe abantu bava baca bakumenyerako? Ambo cyambere navuze ko ndi umu artiste komanda umusani ndice cyanzanye ngaka kandi nkora umuziki. Imanti mufate nyene nk'umusani nyene, je suis musicien. Kwanda mushira kucyabwira ati mbe umusani ni giki? Umusani ni bandi badukwitira ya muziki bakarimba bakaturyohereza. Imanti nko ku bantu nyene twajeje kwibaza ku bantu batazi Imanti ninde, akantu gatoya cyane boshobora kuca badugirako kugira ngo ntibigume byabacanze biyumvira ibi nabiriye ati mbe Imanti we koraganira ninde. Nta ndirimbo woba ufise uyitubwire n'abanywanyi bayumve kugira ngo bamenye ninde? Bo igikorwa gishasha kiriho ni Banana, ni indirimbo yanje imeze neza kandi ndashimira n'abafana bayakiriye neza. N'ubutarayibone agende kuri YouTube Imanti Boy ayirebe, ni indirimbo imeze neza. Turava tubandanya ariko ndifuza yuko mwoshobora kutugira agakapera gatoya kuri iyo ndirimbo ya Banana maze dushobore kuganira n'ibindi bigiye bikurikira gatoya cyane tukadugireko. Baby you my banana sweet hanana usange kumuhana ni wewe nkunda numva twobana my honey forever nitwovana niwe mukundwa. Ndumva twagumana nitwovana ni wewe sweet my lover niwe mukundwa. Twigumanire kumuhana. Kwira iki muri iyo ndirimbo wakoresheje Banana? Nuko ukunda amabanane cyane, ni kuki wakoresheje iyo Banana? Nisije anje mu huko nyene ndavuga ati no iririmba kandi ikindi kintu icyamwe nkunda ku isi yose ni Banana nyene. Ukunda Banana gusumba ibindi byamwa byose byo ku isi. Ikintu dushaka kumenya Imana, watangiye umuziki ryari, ni inspiration yari kuje mubwira ngo uvuga ati reka ntangure umuziki hari ryari? Bona uvuga ko ni kuva kera kubera nakuze nkunda umuziki kubera ku myaka 13 nara dance ama dance y'umuziki bisanzwe. Hama gushika mu nko mu 2018 none kubera je navutse 2000 muri 2018 nari mfise 18 none natangwe kumva ibintu nyene mengana uririmba. Hama 2020 none nakora indirimbo yanje ya mbere bita ntabwoba, twaririmba turi groupe MKS Boy. Hama career solo kuvuga ndi je nyene ntango uno mwaka nyene 2024 Imani atangiye 2024
n'indirimbo yiwe Banana, indirimbo imaze semene zitatu zonyene igiye kuri chaîne ya Imani, ariko ikaba imaze kurabwa n'abantu benshi cyane, aho naje ubwanjye nibaje ati mbega ibi birungo Imani yashizemwo hoba hari abandi basani bahora babishiramwo. Turifuza kumenya Imani ibikorwa uri kurabikora wowe ufise ubufasha cyangwa ubushigikizi bwashoboye kugushigikira kugira ngo ushobore kuronka ku musaruro tubona warose byihuse gusumba abandi bo baratangiye gukora imbere zayo. Bon, novuga ko indirimbo ikintu cya mbere kubera kweri abafana bo babakenya umuntu basanzwe bafise indirimbo bo bayakiriye neza, kandi ikindi kintu Banana no kwisora narumva umenga sinzotinda ndayikora kubera iyo ndirimbo nayikoze kera, ari umugenzi yambwiye ati indirimbo yisohore. Ikindi kintu cyaciye kinezera bayakiriye neza, imeze neza, haba ibintu vy'imitayi kweri ntavyo kweri, nta management ihari, no gufasha nyene bwanje narifashije tu ukabanza ugakora ibintu vyawe, abagushigikira bakazovuga ati uno muntu yotugeza reka tumushigikire. Nivyo ni koko nta bihe birebire mu biheze muri ko murakora, nta n'ibintu byinshi murakora, ariko nkuko nayimeje kubivuga biragaragara ko igikorwa muherutse gukora cyashimwe n'abantu benshi cyane. Mbega muri iki gikorwa cyanyu cy'uburirimbi cyangwa cy'umuziki nivyo muri ko muragikora aho bari intambamye mukunda guhura nazo ndakora? Ikintu cya mbere nobwira abanyamitahe nuko burya muri music harimwe amahera, kandi kuba harimwe amahera twebwe turakora umuziki nk'ubu nta support nimwe vraiment novuga ngo ndafise utuma nkora umuziki, nuko numva ko mfise iyo tala hama umuziki nkawukora. Ikintu nobwira aba boss nuko mu muziki harimwe amahera, nimufate kujya kuntu mushora mu bindi bintu mugakora, mufate nga ku mabarabara hari abana bazi kuririmba benshi, kandi ni business tunga umuntu agakora umuziki akabaho kubera umuziki nyene ko boshigikira. Burya abantu benshi barazi kuririmba babura nyene ukuntu babikora imitahe bashobora gukora. Nk'ubu je urabona dans 3 semaines ndafise dika, ariko nk'ubu urashobora gusanga haragiye ibindi bintu promo urabizi bisaba amahera, boko nyene hama abantu benshi bijya barabikora bigafira aho nyene kubera ubwo mufinansa nawe ntubona ibintu by'inyungu nyene kenshi ndo biviramo nyene ugasanga nyene itala byase kiduganye. Mwaratongiye muraririmba indirimbo imwe niyikurikira n'uno munsi muri ko murakora, mbega hari niye ntumbero mwo bamufise uvuga ati jewe iki byanka byakunda nzobwirizwa kukigeraho? Kuba umustar, kuba umusani nyene nk'ubu imuyinga kubera ni muhira ndazi hariyo fanatisme, ari abantu banzi ariko ngaye Bujumbura ntibanzi, kumva nyene ko ngaye Bujumbura bategerezwa kumenya Imanti n'umuririmbyi, Imanti boy n'umuririmbyi ava imuyinga ku mukoni abikora neza. Ya ni mufise intumbero yo kumva wo bumusani azwi abikora neza. Mbega nko mu ndirimbo muri ko murakora zoba zirimwe ubutumwa nihe angle cyangwa intumbero mwiha y'ubutumwa mushaka gutanga buri gihe? Ko ari usanga bashobora kuvuga ati jewe nzotanga ubutumwa kubigeme gusa, novuga ati jewe nzofatiranya n'abasore bagenzanye nzobabwira aba papa aba mama. Mbega mwebwe hoba hari umurongo ntarenga mu mwarashoboye kwiyamvuga ati ubutumwa nzoza ndatanga buzaba bumeze gute? Ubu nkitangura ni kubajene urukundo iki hama ko bigenda biraza. Burya kwandika umuziki urashobora guhura n'ibintu ibi kacuvuga ati reka nandike kuri ibi ko kubera mbona ari byo bigezweho muri ibi kugira utanga ubutumwa kanaga. Iko no bivuga no munsi nimba soye Banana mu bindi ndirimbo izokurikira ndi je nyene atari collab ni true love. Urukundo gukuri nawe nyene mbeze bon. Imani hari abantu usanga baririmba imistari ari iwabo ariko ijwi ugasanga ni ry'abandi, juste ugasanga ijwi ni igiwabo imistari si yabo, then bakaba bafite abantu babandikira. Mbega muri yandikira mukongera jewe byose je ndikorera. Bivuze ko Imana ntiyabagabanirije, ni Imani ushobora gusoma Imana ko nta ayiriko ni Imana. Bivuze ko Imana ntiyigeze ibagabaniriza, yabahaye ibikwiye urandika ukongera ukaririmba. None Imana kuri indirimbo umaze kuririmba muri imaze indwi zitatu igiye kuri chaîne yawe ya YouTube yamaze kurabwa n'abantu benshi, mbega nta musani wongahi Bujumbura wo warifuje ko arabiye indirimbo yawe ubona atarayira uvuga ati jewe nciye ku Kimamara TV ndashaka ko umusani naka amenya ko hari indirimbo nakoze nawe azarabi ibikorwa byawe? Bose ndifuza ko boyibona pe bose. Nubuhe butumwa kuri abo basani bandi babakuriye
ushobora kubaha bivanye n'ibikorwa byawe uriko urakora? abamaze kuronka uburyo bazamura bakiri hasi. Muziki mbega ni buhe bundi bufasha mwifuza ko mwoshobora kuronka guhabwa budaciye mu mafaranga cyangwa budaciye ahandi? ni ubuhe bundi bufasha mukenera kuronka mubona mwoshobora gutera nk'akamo biciye kuri Ikimamara TV uvuga ati jewe ndifuza gufasha n'ubu konseye ukagenda ku bantu bagukuriye ukamwumvisha nk'ubu ukagenda nko ku muntu agukuriye ukamwumvisha ati indirimbo wumva ari bon aho birati indirimbo bivanye na jewe ko ndagusumba ibi nibi ukosura utuntu nk'utu urakwiriye gufata nk'igikorwa cyawe ufise chance yo kucyumvisha umusana komeye wumva ko yo cyumviriza ukamushira ati wumva ibi bintu ari byo cyangwa ugashira umuntu agukuriye kuvuga avuga ati wumva ibi bintu ni bon nizo conseil mba numva nyene. Imana murakora ibintu byanyu mugakora imiziki mukaba mwakoresheje n'uburyo mbere mukideplasa aho usanga rimwe na rimwe byagoranye. mbega ni ufatiye ku bijyanye n'imenyeshamakuru cyangwa n'itangazamakuru uno munsi wahuye n'Ikimamara TV, mbega mu mwari mwarabyifuje ko wahura nacyo cyangwa hoba hari ubundi butumwa ku zindi menyeshamakuru boshobora gutanga bufasha cyangwa busahiriza abariko barazamuka muri iyo kariyeri yanyu muri industry y'umuziki ukuntu imeze ukiri musani mutonya nkuko kwiwaje tuba twifuza bwo kama TV yose twokorana. mbe nimba ibyo mubyifuza guco rimwe na rimwe muhura n'imbogamizi buryo gushora ko bwati ndatanze ubutumwa kuri ibi n'ibi kubera ko biranatugora kubera ugitangura ashobora gusaba TV izi zimaze kwandika izina zinini iyo uri kuramusaba ati genda keneye ko tuganira iki kubera batarabona ibintu byawe ntashobora kuca yemera ngo urumva bibiki urashobora gusaba ikiganiro umuntu akakikwima vraiment. Nirihe humure Imani washobora gutanga kuri abo bantu nkuko mubibona aha na hariyo usanga byanka kuri wewe Imani ni jewe nyene umunyamuyinga ndahagurutse ndatanze ihumure iri niri ntimuzotinye kunshigikira kubera ko jewe ndi muri ibi nubwo butumwa dushaka kumva n'abantu banyu bako baradukurikirana bashobore kugakira bumva aho bohera kugira ngo bazamure cyangwa bazamukane na Imani. Umuntu wese yumva ko Imani aririmba neza nukuri amushigikire kubera umuziki ategerezwa kuwukora kandi ari karawukora kandi agira gumenye nawe ukora. Imani iyo uri kurakora umuziki urabona ko ari cyo kwinjiriza bon navuga ko ataragera kubera ugitangura akazi kose ukijamo step ya mbere ntucuvuga ko waronse ibintu byinshi ariko gushika no munsi fanatisme ndayibona nkavuga ati ari nk'umuntu abatakuza akakubaza dogo bana indirimbo yabiri kigenda neza mukora gute bana indirimbo ni nziza vraiment. Indirimbo yanjye nabonye ni commentaire zibiri ugiye kuri YouTube ukayisoma y'abantu mu Burundi bazwi sana kabona commentaire y'umuntu utari wizere ko yoyishirako uvuga ati ibintu byanje biriko biraduga bukebuke. Ni ubuhe butumwa bw'inkora mutima wumva bukuri ku mutima uvuga ati ubusinogenda ntabuvuze? Umusani wese akiri hasi yumva ko ashaka gukora umuziki courage ntacike intege dukore nyene tunyene turabe natwe ko tuwoduga tukamera nk'abandi kubera n'abantu baduze batangwe nkuko natwe turiko turabikora. Nubuhe butumwa ku ntwaro cyangwa kwandi bantu babakuriye ko hari gishora gusanga mwahuye n'imbogamizi bwo wari ubuhe butumwa? Badushigikire nicyo kintu cyambere. Ego bakunzi b'Ikimamara TV nkuko muhejeje kubyumva ni Imani T ahavuga ati jewe ndi mu muziki naratanguye kandi sinzosubira inyuma kuri banana yanje aho mbona nayikoze rimwe mu ndwi zitatu nkaba ngeze kuba followers bangana nko bangana namwe bwe mukiri inyuma sinzosubira inyuma nateye intambwe. Rero agize ati ntutinye gushigikira Imani ntutinye gufasha n'abandi bakiri ko baraduga kuko umuririmbyi cyangwa uburirimbyi burashobora gutunga umuntu bukamubeshaho. Reka rero tubahamagarire kubandanya mukurikiranira ibiganiro bya Ikimamara TV mwongera mukurikirana na chaîne za Imani T-Boy kuri YouTube kuri Instagram nitwa Imani T-Boy ama kuri TikTok nitwa Imani T kuri Facebook page yanjye ni Imani T. Nibaza mwabyumvise ntimuzimire ko nimwazimira hari byo mudava mubona bya bikorwa bya Imani T muca mubihomba. Rero mwese mwamaze kumva imbuga za Imani T kugira ngo mushobore kumenya ibikorwa byiwe karakora. Reka tubashimire mwese mwakomeje kudukurikirana tugira ngo mugire aho muba mwubahwe kandi turabakunda cyane gose. Ciao ciao.